Mwami turagushimiye ko ari wowe watubwiye ko turi abanyabyaha twumva, ko ari wowe wuguruye amatwi y'abari barapfuye nk'aba bose bari ngaha nka jewe. Ndagushimiye ko wuguruye amatwi yacu ngo twumvirize, ni wowe dushima. Umunsi ku munsi iyi si tubayemwo itwibutsa Mwami yuko ibihari byose bizohera. Umuntu aravuka agakura cyangwa mbere akiri muto, ubuzima bwiwe bukarangira, ibintu bishasha byose turonka muri nosi, ibyiza byose Mwami utwereka, imiduga myiza, impuzu nziza, umubiri mwiza, ibitandukanye byose bizohera Mwami, bizorangira byose. Ni hehe ivyizigiro vyacu vyohagarara kiretse muri wewe gusa? Umusaraba Mwami Yesu wabambwe ko abakwitegereza bakubona uri kivume, babona ari impera y'ubuzima bwawe, babona byose bizoba birangiye. Ni muri uwo musaraba nyene, ni muri ubwo buzima nyene, ni muri uko gupfa kwawe no kubambwa hazutsemo, habonetsemo ubuzima, habibwemo imbuto yo kuzozuka ngo tuzukane nawe. Niho hari ivyizigiro vyacu. Paulo yandika mu gitabo c'Abaroma atwibutsa yuko ivyizigiro vyacu bikiye kwama biziritse, kwama bibambye muri uwo musaraba, muri uko kuzuka kwawe. Bizosa gute Mwami nitwakubona? Yohana ari muri ca kizinga aho yihebuye, ubuzima bwiwe bwose bwatakaye, atabona imbere n'inyuma. Uramugendera Mwami, ndagushimiye kugendera abantu bawe, ukamwibutsa Mwami vyinshi, ukamwihishurira Mwami, ukamwereka ibiri kure cyane gose bitandukanye n'ivyo ariko arabona muri ico kibanza. Atwandikira muri ayo majambo atubwira ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari vyagiye, n'ikiyaga nticari kikiriho. Mbona umugwa wera Yerusalemu musha wurura kuva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uwo mugeni asharizwa umugabo wiwe. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe atehe, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ibizoba bikiriho, kuko ivya mbere bizoba bishize. Ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti, raba ndabihindura bisha. Andika kuko aya majambo ari ayo kwizegwa n'ay'ukuri. Natwe turi ngaha kuno mugoroba Mwami tuvuga tuti, mbega bizoba bisa gute? Bizoba bimeze gute? Mbega ngene bizoba biryoshe igihe tuzokubona, igihe tuzokwegera hafi yawe turirimbana nawe tuvuga tuti uri uwera, turi uwera. Bizosa gute? Bizosa gute umubabaro uheze, ibibazo byo mw'isi bikuweho. Bizomera gute niwampamagara, igihe nzokubona imbona nkubone. Dorereye umunsi uzobwira uti, Wakoze neza, wakoze neza, mushumba yizigirwa, kaze winjira aho wateguriwe. wakoze neza, Wakoze neza, mwana wanje nkunda, urangije urugendo uratahutse, kaze winjira aho wateguriwe. bizosa gute? Bizosa gute
wakoze neza wakoze neza mwana wankunda urangije urugendo uzoduhamagara ati wakoze neza wakoze neza ushuma y'imigirwa hanze Uzotwiyegereza n'umunezero mwinshi ati kaze